basabwa gusibura ibarabara rya Bugarama Kirama kugira ngo hubakwe zone Kirama. Ako kamo abanyakirama bagatewe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine shasha ya Isare intara shasha ya Bujumbura ariwe Pascal Ntawonzigamiye, aho kuri uyu wa mbere ruhesha umwaka wa 2024 yari yaje kwifatikanya nabo mu bikorwa vyo gusibura iryo barabara. Icambere nabwo tubahamagarira gusibura amabarabara kugira ngo abategetsi benshi abagendere, kugira ngo abatwazananye bazogaruke, kugira ngo n'abari bataje bazoje. Twifuza yuko mu kwezi kumwe ribarajyakira amajyo ajyaheze gusiburwa. Murabinyemerera? Ndabasabe buri musi wa gatandatu, imisi yo kwa gatandatu sidukanye niyo nkakuza kusibura rya barabara rya Bugarama Kirama. Hama rero isigaye navyo Imana ibikore. Ico ndabemereye nanye shimangira nuko ibiro bya zone Kirama byubakwa aho zari umutumba Kirama. Ku bibazo vy'amazi meza, imitumba itagira ishure vyashikirijwe n'imvukira hamwe n'umukuru wa zone Bugarama bari basanzwe batwagwako, umunyamabanga Ntawonzigamiye agira ati: ibiri basabye amashure, amazi meza n'ibindi muzobironga ari uko mubandanije mufatana munda, kandi mwitabira akamuterwa indongozi zanyu. Muterwa n'umukuru mutumba barongoye, akamuterwa n'umukuru wa zone abarongoye muri kino gihe, akamuterwa na mustanteri wa komine Muramvya kibarongoye, inzego zose barongoye aba umugambwe no mu ntwaro. Asigaye rero mubandanye musura mugishira imbere umutima urukundo, kuko nibikunda kuzokorwa bikorwa hari abantu badakunda abandi. Yabasavye kandi kubana neza kuko ariho bazotera imbere, bongere borore inkwavu, barime ikawa n'amavoka yo mu bwoko bwa ruhere. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ari kumwe nabo bafashanya ba musitanteri b'amakomine ya Isare na Mubimbi hamwe n'imvukira baciye baja kuraba aho zone yo kubakwa hamwe n'imbibe z'imitumba imwe zigiteranye amakenga. Kabaye n'akaryo ko kugarukira ku miryango ibiri yo ku mutumba Gatebe iheruka kubura abana batatu bahitanwe n'imanga bitewe n'umugende w'amazi wo kuvomera imirima uwaca haruguru y'inzu. Umuryango wose ukaba waronkejwe ibifungurwa hamwe n'ibahasha. Radio Television